benshi barambwira ati turagukunda kandi ndakwinjize dukundane ibiki ati abakobwa ba kino gihe bakubwira ati jewe narose umugabo afise amafaranga yifise sinzemera zikwakwara oya ujanye n'Imana izokuzana nimba zoba ego nimba batazaba bifise nk'uko bishaka muzobifashanya muri hamwe muzobifashanya mu bironderane hama muheze muronke bwa butunzi mwipfuza. Abavyeyi banje baricara bakamanura nyene mama kenshi mama niwe tuba turi kumwe kwa papa bari mu bintu vy'akazi mama nyene akamanura mwana nuzoje mwizi ngeso bimwe n'ibibi akamanura ati urashaka gukora iki nico ciza ikintu uzugikore n'ikibi nkamumvira nk'umuvyeyi wanje ndenganya ahantu urya ni wa mwana wa Beri nanje ca nihagarara ati ni wa mwana wimva gute kubura umwana mukuru w'icamamare Abel? Ndanezerwa nyene birandyohera cane ndimva n'inguvu cane gose abavyeyi banje bose hasi umutima w'urukundo nanje naciye mvuga ati none abavyeyi banje hasi umutima w'urukundo nkazoca mwibarabara bakamvuga nabi ngo nta mutima w'urukundo ngo abavyeyi biwe bameze neza ariko we n'umwana mubi avuga ati iryo jambo si ryiza kuri jewe nanje nangura kwiga kugira umutima mwiza biza biraza buke buke ubu nanje ndi umwana w'umutima mwiza nyene ndakunda nanje ndanafasha nyene papa ubuzima bwiwe bumwe ndabuzi ko twatanguye ko twebwe aranatwicaye kakatubwira tuje nagiye gupagasa mu Rwanda nsunika amakinga ariko imizigo nsunika amakinga ariko imizigo akatwicaye nyene muhira twega nk'abana biwe aratubwira ati ndasunika amakinga mu nyuma. Yes, bakunzi ba Gatech TV turanezerewe kuri uno munsi udasanzwe ubona ko tugenda duhura n'abantu badasanzwe tukaganira ndetse n'ibintu bidasanzwe kandi bibungura ivyiyumviro bidasanzwe. Uyu ni Mr Vibe muri kumwe ku rubuga bita ya Gatech TV. Ubu turi kumwe nande reka manze yivuge disi. Ku mazina yanje nitwa Ishimwe Alene Khen. Wow. Witwa kazina keza? Murakoze. Kandi uraberewe? Murakoze cyane. Yes, Hen. Present. Wiyumva gute kuba ufise so wakina film? Biranezera cyane si bose bagiriwe amahirwe yo kuronka abavyeyi babo bakina amafilm. Saje biranezera cyane kuko kumva ko nzwi n'abantu navyo biranezera. Biranezera cyane gose. Wumva nyene bitesa. Ndenganya ahantu urya ni wa mwana wa Beri. Nanje ca nihagarara ati ni wa mwana. Yes, kw'ishure bimeze gute? Kw'ishure baramuvuga so wawe? Kw'ishure baramuvuga cyane gose kuko hariyo filme yakinye bitwa filme iraho yakinyemwo Marezo sindayibuka izina neza ni Akoti menga ni Akoti yakinyemwo Marezo nyene kw'ishure vraiment barayivuga bavuga ati papa wawe arakina arazi kwaktinga n'umuserie kweli avuga ati n'umuserie bakavuga ati twe turashaka kumubona tumashaka kumubona tumuzoze muhira kwera muzomubona. Wisunze papa wawe nikihe kintu wamwigiye ko uvuga ati jewe papa wanje hari ikintu namwigiye ko gikomeye kimwe bibiri canke bitatu widegenze? Icambere afise umutima w'urukundo ico kintu narakibigiye ko abavyeyi banje bose afise umutima w'urukundo nanje naciye mvuga ati none abavyeyi banje hasi umutima w'urukundo nkazoca mwibarabara bakamvuga nabi ngo nta mutima w'urukundo ngo abavyeyi biwe bameze neza ariko we n'umwana mubi avuga ati iryo jambo si ryiza kuri jewe nanje nangura kwiga kugira umutima mwiza biza biraza buke buke ubu nanje ndi umwana w'umutima mwiza nyene ndakunda nanje ndanafasha. Urakunda uranafasha. Ica kabiri naco cyo nabigiye ko barakunda gusenga cyane. Nanje naciye mvuga ati abavyeyi banje barakunda gusenga nanje ego ndasenga gusa nta nguvu ya cane vyaye biri avuga ati kananje nongerezemo inguvu nanje. Nta uvugwa vyiza imisi yose. Niki kintu bavuze kuri papa wawe wumva urababaye? Kitari ciza. Ni mu misi
umenga ni mu minsi Fanny Lavine sinzi ibintu bariko baragira nyene sinavyitayeho muga nyene vyarambabaje amajambo bavuga kuri papa. Fanny Lavine yavuga kuri papa aho umenga Fanny yariko avuga yuko atigeze aza mu rugo kwa papa. Kandi yaraza nyene amajambo menshi baterana sinitayeho no kuvyumva nacavuga ati ibi ni ibintu vyoza kunca intege. Canda hitamo guceceka nyene ndatekana ndaja ku mavi ndasenga nyene mu nyuma birahera mbona basuye kwa bagenzi. Ubu Fanny Lavine na papa ni sawa? Wow. Ntaco vyakugize ariko? Oya. Urafite umutima mwiza vraiment. Aho bishobora kugera kuri urwo rugezo ukaguma wumva yuko mwiyumvamo. Inde? Fanny Lavine. Fanny, oya vyaraheze. Nabahe bana bo kwa Fanny Lavine ukunda? Bana biwe bose ndabakunda. Cyane ka Joshua. Joshua nakana keza. Ko mukunda umuhungu wewe. Sikanga ari umuhungu. Joshua n'umwana mwiza. Kaje mwana wa Fanny nawe umukobwa wewe. Nyene uko je ndamubona umengaragara. Kaje mu buzima bwanje sinzi ibintu byo kugara. Ushatse kuvuga hasi? Hasi yaragara sana. Ni umuntu na ego twiga yiga hepfo ku shuri wacu nanje nga haruguru yaho. Azorengana uko atandamukije. Dufate urashaka kurengana nakubonye. Basi nkarengana we wambonye ariko je sinakubonye. Nushaka kumamagara ukandamutse. Ariko hari gihe abatakubonye. Mu gihe atambonye je nkamuhamagara ego arandamutse. Gusa umuntu tumurabe ati none ariko ndamutse abishaka canke ariko ndamutse atabishaka. Vyandi umuntu ugasanga ntashaka kukuraba. Joshua gusa vraiment n'umwana mwiza arakunda kundamutse yambonye. Ko Joshua twariganye no kwishuri hari ishuri nize ko mu Kamenge nari niga mu wa gatatu. Nawe umenga yiga mu wa kabiri nimba atari mu wa mbere. Yarankunda vraiment yakunda kuza kunda kwishuri. Tugatera inkuru hajya muri recreation asaba mu shuri. Nanje nakunda kuja kubaramutse wabo. Wow. Nikihe kintu wovuga ati gituma Ahasya atakuramutse? Ntaco nzi vraiment. Sinzi nkekayo ico bari kinanyimvira ko gusa nimba cinyimvira ko yonyigera kambwira. Nimba ari kibi nimba ari ciza nkikosora. Ariko nizere yuko ivyo ngira biba bisanzwe. Hari ibindi bavuga ati abana b'ivyamamara usanga muba mugomba kwerekana ati je ndakomeye wenda ati nanje ndakomeye urya sindamwisemba nivyo. Je siko bimeze vraiment. Je na mbere ni nkuko papa wanje nyene ego mu rugo turafise amafaranga. Ni nkuko jewe novuga ati ngo nuko ngo dufise amafaranga ngo nege ngo amataxi ibiki ndashaka kugenda nkagenda n'amaguru canke nkatega bisi. Kandi amafaranga si kuvuga ngo nuko mba ndayavuze yo gutega amataxi. Ni vyiza ko twokwiga twokwiga ubuzima bwose. Urashobora kugenda n'amaguru baguhaye amahera y'itike? Amafaranga mandayafise. Ariko bisaba yuko twiga ubuzima bwose kuko sigiye cyose tuzokwama mu buzima bworoshe. Wow. Félicitations. Uvuga amajambo akomeye vraiment. Nibihe bikorwa ukunda gukora muhira atari uko mufise abakozi? Muhira? Ego je sinobesha muhira dufise abakozi benshi. Abakozi vraiment turafise. Ariko ndi wa muntu nazi guhamagara ati ngo boy ngo yawe. Ngukura n'amasahani. Mwo mwanya ndabishoboye ndabikora. Niko je impuzu zanje je ndazimesera. Na papa nashaka gutanga impuzu ngo mukoza mu mesera. Jewe mari ndamubwira ati papa reka je ndazimesa. Kandi nakibuza yuko abahemba. Neza cyane. Nakibuza yuko abahemba. Neza cyane. Nyene udukorwa two mu rugo tumwe nanje ndadukora. Ukora udukorwa dutandukanye. Hariho abantu bakunda kuvuga ati abana muba mufise abavyeyi bameze uko b'ivyamamare ntibabemerera kuja ku marezo sociaux. Nye barabibabujije? Oya ntibabitubujije nyene ego ndabikunda gusa si kenshi. Urafite TikTok? TikTok ndayifise. Gusa nubwo ego ndayifise TikTok. Ariko TikTok yanje
nyene ndayikunda kuraba nyene arakantu numva njyewe nkagakora sinavuga ngo irarabwa sana ni nkuko nanje ata bintu byinshi shiraba ntibikubabaza kuba itarabwa cyane oya zakwera ntabwo bimbabaza vraiment navyo mbabaza gute fisi njya muhira njya nkaryama nkahaga ibisigaye byose ni mu nyuma Hene arazi jambo X oui Hene arazi jambo X oya ariko yamaze kuryumva ndaryumva ku bagenzi banje bisiguri ngo ni mu gihe ngo umuhungu ngo ni umuhungu ngo muba mwaramaze igihe mukundana mwarahebanye mukaca muhebana we hari umuhungu mwakundanye murahebana aya nturaja mu rukundo rero oya ni nkuko ego sindaja mu rukundo gusa ni aba benshi barambwira ati turagukunda kandi ndakwingize dukundane ibiki ati stop rindira ndaciga amashuri kandi vision shaka gukunda kuja mu rukundo ego ndaciga amashuri shaka kwiga university nayo nkayihetse nta mpamvu ibintu byo kuja mu rukundo ariko Hene uri umukobwa mwiza nawe jya mu rukundo ego ndi umukobwa mwiza ntawe urakubwira ati vyokubera ntawe urakora ati vyokubera barabimbwira gusa nyene nuko Jesse nibiranzamo uvuze ko bizokuzamo ryari sinzi Felicitation kuri iyo ngingo wafashe hariho umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu sinokijamo kubera ubwoba hari ico wowe utinya uvuga ati hari abantu nabonye bagiye mu rukundo bahurana zino ntambamye ibi na biriya hari abakobwa bagenzi banje dufate nk'abanyeshuri twigana abo twigana hari abamusanga nyene bafite abasheri ugasanga barabateye inda akacaho ibishuri yari afite vision yo kuzoheza ishuri ego si bake mu bo twiganye ni nka 3 gusa umwe niwe babiri nibo bagiriwe amahirwe yo kuguma abo babateye inda bo kuguma babemera ariko ntibabandanije amashuri niyo mpamvu ibintu by'inkundo nyene ni bya stress utarabifatira ingingo utarabifatira umwanya ibintu byo kuza kukwicira izindi programme zawe zo mu mutwe no kuvuga none ninde yabiguhanuye ivyo bintu ningingo wifatiye canke abavyeyi banje baricara bakamanura nyene mama niwe tuba turi kumwe kwa papa bari mu bintu vy'akazi mama nyene akamanura mwana nuzoje mu izingeso bimwe n'ibibi akamanura ati urashaka gukora iki nico ciza ikintu uzugikore n'ikibi nkamwumvira nk'umuvyeyi wanje Imana imuhezagire mama bwira akajambo mama ndamukunda cyane gose ni nkuko n'amasaha Imana izikomeza umundindira Imana imuhezagire mama none papa nawe na papa ndamukunda cyane nabonye wisanzura ku bavyeyi bawe muhira niko bimeze canke no kubera muba muri imbere ya kamera muhira niko bimeze twe muhira urayoberwa ati none n'umuvyeyi ni igishiki na gisaza niki ni nkuko uzosanga muhira abakozi baje abaho ntabwo tubatera ubwoba vraiment araza tugakina nimba ari umukozi araza tugakina twaryoherwa mu nzu twe tugufata ati we ntabwo uri umukozi uri umuntu nk'abandi n'abatoyi banje ndabwira ati kizire guhamagara umuntu ati wa mukozi witabe muhamagare mu izina ryiwe nuko bimeze kandi ni uri umwana mukuru wimva gute kuba uri umwana mukuru w'icyamamare Abe ndanezerwa nyene birandyohera cyane ndimva n'ingufu cyane gose n'ikihe kintu wobwira abana bishira hejuru kubera bavuka mu miryango ikomakomeye ndababwira ati si byiza kwishira hejuru kuko nimba uri mu muryango wawe nimba utunze si uko bisigura ngo nawe wawe bizoba bihari nimba nawe uzoja kubaka urwaye bikaba bihari hazogera igihe bihera mugani nubwo bizohera bizovana n'ukungene uzoba wifashe aho umuntu wishira nk'uko nkavuga ati kwa mama naco mbura ni bon nawe ukacuvuga ati shaka kuja ku mugabo abifise akora ama ice cream nka urya wanyu muyakora umugabo abifise vraiment ati ukamuronka sa ni gwa rugutazobaha amahoro
uzirwa uri muri stress umugabo azogutahira kwijoro niko rw'umugabo azovuga ati none amafaranga ni gwanje hari amafaranga yawe arimo umutari ni wanje urumva nta mpamvu ufise yo gukontorora umugabo ahubwo umugabo niwe agukontorora rero wize ubuzima bwose nkuko nakubwiye ati kwiga mu bihe vyoba bihari no mu bihe bitazoba bihari navyo ni vyiza bashaka kuja kuba ni nkuko abakobwa ba kino gihe bakubwiye ati jewe narose umugabo afise amafaranga yifise sinzemera zikwakwara oya ujanye n'Imana izokuzana nimba batazabifise nk'uko ubishaka muzobifashanya muri hamwe muzobifashanya mu bironderane hama muheze muronke bwa butunzi mwipfuza kutubwira wowe yuko naho woronka umugabo adafise amafaranga menshi ariko akaba agukunda jewe akaba nkunda tukaba dukundana twikundanira vraiment nubwo azoba ari sinzi gusa je dukundana amafaranga nimba azafise atayafise tuzoyaronderana kuko vyose ni ugusenga ni kuja ku mavi tugasenga Imana nayo Imana nizoreka uwayo ngo amaramare oya abavyeyi bawe warigeze kubabona bakenye canke washikiye mu vyuzuye oya ego ntabwo novuga nashikiye mu vyuzuye nyene nararavye ubuzima twagiye tubamwo nyene ngerageje kuraba ibihe vyaheze na bino bihe turimwo ubu bino bihe turimwo ubu ndavuga ati kwera Imana yarakoze ko tugenda ntabwo dutera dusubira inyuma dutera tuja imbere kuko mu rugo iwacu dukunda gusenga turasenga tugasenga Imana tugasamana dushaka Imana turakunga inzu zukidukorera n'ubuhe buzima mwaciye muto kwibagira ubuzima no kwibagira oya ntabwo novuga ngo ubuzima bubi ariko ntimwigeze mubura ico mufungura oya okay Imana ishimwe ariko papa yaguze umuduga ubona papa ubuzima bwiwe bumwe ndabuzi ko twatanguye ko twebwe yaranatwicaye kakatubwira tuje nagiye gupagasa mu Rwanda nsunika amakinga ariko imizigo akatwicaye nyene muhira twayaga nk'abana biwe atubwira ati ndasunika amakinga mu nyuma aja gukora igitaximan nyine aragira yaratangwa aratunga zirya modoka bitwa ngo za Kagongo sinzi ko ndazibona mu nyuma aja kuri Probox avuye kuri Probox agenda atera imbere aho yakorera abantu aratera imbere nawe yigura yiwe Arion azarahinduranya rero ndavuga ati Imana yahinduye amateka kwe imodoka guzubu atakwezi guheza arahinduye aguzina haleluya ndavuga ati n'ibindi ndavyizeye Imana nzobikora nyuma yaho atangura kurira indege araja mu mahanga turabibona Imana nukuri agejeje kura ndagushimiye kandi nizeye ko n'ibindi uzobikora nuhe mugenzi Rene atova imbere avuze wiwe umuramutse ndagwahaye uruhusha ego kandi aba video nzogakata ukamuhe abo ugomba bagenzi ari kumva bari ku mutima abagenzi banje bari ku mutima uwambe mugenzi wanje wambe cyane gose ndakunda kuzina wanje n'umugenzi wanje yitwa Everine aba kumutanga Sud ndamukunda cyane gose cyakurikiye abagenzi banje bo kwishuri hariho Jaria hariho Erika hariho Audrike hariho barove ni benshi nyene apana ngo rove nguce buva ngo urukundo niko yitwa sijya ndamwita niko yitwa ni benshi cyane sinabavuga ngo tabara ariko urabaramukije ndabaramukije cyane abagenzi banje bose na Mayeri wese hariho na Marezo bande ni benshi cyane gose n'abatoyi banje kwanza nasubibagira abo rero nibo bari bakwiye gutangura ariko abagenzi mvuze abagenzi ni babandi batabara abo mu maraso bo mutegeza gukundana antuka Rene wiga mu mwaka wa kangahe niga 11 mu 11 okay wiga iki niga science wiga ibiharuro bizokumena umutwe naco bizongera ndagushimiye murakoze cyane twayaze neza ntawe mwakoze gose niye mpano ufise impano ukunda iki nkunda iki ya mu bijanye iki no kurya no kwambara
ubwo kuvuze kurya wewe kurya nkunda inkoko kwambara naho ndakunda amashanete cyane mfite udushakoshi nzayikuguri ntangorane jewe Mr Vibe ndatomboye nyene ibintu nkunda mu buzima bwacu nyene nivyo ndifuza gufasha cyane ndifuza gufasha nyene n'ikindi kintu ndifuza ko yuko muri kazoza kanje nazobina ariko ntiwambwiye impano ya office impano iri muri jewe impano tala nyene iyo mpora niyumvamo impano yo kuririmba aha kishiriza ko rero mu kurangiza gusa nk'iyo ndi muhira ndiko ndaririmba papa ashaka kumbwira ati iryo ya nabiye kuririmba nkacamba ndacitse intege nkavuga ati cavuga ati reka nihangane nzoza ndagira amatravaye ndabe basi uzoturimbira rero niwagira amatravaye reka ndagushimire Rene murakoze namwe urakoze rangiza usezera abakunzi ba Agateka ndabasezeye mwakoze kubana natwe mwakoze kudukurikira ndiba mukore subscribe share commentaire byose icyo mushaka nimba munkeneye nimuzombura igihe cyose muzamunkenere kuyaga namwe nibyo by'iwanje thank you ciao ciao